Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV. Naam, kiganiro ni Music Planet. Umugwa mkuu wa rappers, umugwa mkuu wa baririmbyi. Uyu munsi twatembera n'inzu atandukanye, twatembereye umuririmbyi wa mu gihugu cy'u Rwanda, yaragiye kuzana ibikorwa bitandukanye mu Rwanda. Turagana nawe tumve vyinshi yagiye gukora mu Rwanda, turagana nawe twumve vyinshi mu ma media twagize mu Rwanda, ngese umuziki w'u Rwanda umeze no ngamuzi ne bimeze. Turamwumva mu kanya, reka tumuikaze nawe suyundi ni Big Fresh on the floor. Asai baba. Things are going man. Osanto. Kama kawa. Asai dogo uko fresh. Dogo gani tena? Mimi dogo ni watu wafupi kama nyinyi. Now Big Fresh uhora mu gihugu cy'u Rwanda, umuziki w'u Rwanda d'abord kishakomeye d'abord umuziki w'u Rwanda n'u Burundi. Awo usanze gute umeze gute? Ya umuziki wo mu Rwanda ni fresh kandi no muziki wacu ni bon. Sauf que support izo ari nke gusa ariko ibindi byose ni bon. Fresh sana kabisa. Mu Rwanda sanze umuziki umeze neza uri kwatera imbere gusumba d'abord. Novuga yuko uvuga uti umuziki w'u Burundi n'u Rwanda nico kimwe d'abord sivyo? Ariko hanini bakunda kuvuga ati u Rwanda turarusha umuziki nko nabavyivugiye. Mugabo kandi waravuze yuko mu bigano wagize mu Rwanda avuze uti niyo batagusubiza uzofata yuko bagutinye. Bimeze gute? Niyo batagusubiza uvuga ko bagutinye koko canke nicingo washa gusehura. No wabifashe gute none? Je nabifashe nkuko ari challenge nyene nko wabivuze. Yeah, ni challenge yari challenge muri shurana. Umuraperi avugira kuri microphone aho yicaye nk'ikimuga. Yani uri umuraperi wa vrai. Yani wagigudisi na una disi na no. Inyuma y'ya ndimba difference washusubira kugira media atwa mu Rwanda no bwasubiye kuva kijya gihe. Wasanze bayitakire gute abanyarwanda? Yo bavyakiriye neza kubera ko mu ma media sauf que abanyagihugu batabitahura cyo kimwe n'aba promoters cyangwa aba presenters abantu bose bari muri domaine y'umuziki baratahura hip hop carico baratahura ko atangorane rimwo juste ko nshitse hajya indirimbo yahindutse nshasha kugira ngo ndabasigurire kuko kuva ndayisora sinari bwajeyo rero maze gushikayo narabasiguriye bose baratahura. En tout cas ibintu byari bimeze neza banyakiriye bien nta kibazo na kimwe nibaza mwarabonye amafoto amwe n'abaraperi mu bo mubone nigeze kudisinga hariho na collabo nakoze n'abaraperi b'Abanyarwanda hariho n'iyindi kandi tarasohoka urumva ni sawa tumanye bavyakiriye nico twabonye ifoto kumwe na Pifla n'abandi ariko dushaka kumenya ku bandi baraperi wadisinze bo bavyakiriye gute bo baramenye inge babitahuye nyine bo bavyakiriye kugabo bavyakiriye neza kuko benshi turavugana nta kibazo na kimwe umuntu wese atahura hip hop niko bigenda tu nta kibazo na kimwe gutahura yuko kubona yuko tuvuga ururimi rumwe mu Rwanda no mu Burundi ni ikintu cambere novuga ni gukora isoko kubera ko misi yose amatumva ba Medina ba Doben amatumva ba Kidumu na ba Fizo ariko nta muraperi numwe turigera twumva ari hejuru avuga ataraje gukora igiteramo yuzuze nga cyangwa umurundi aje hari yuzuze ivyo byose ni birakira business yo challenge hari mu banyagihugu hip hop ari iri kwiravugwa kandi n'ikindi kintu naco kwera ko tuvuga ururimi rumwe dukre iyo soko tukavuga ati kujya nikona nababwiye ndi ku ma television ku ma radio hari ndababwira ati kujya namwe tuba supporting umuziki wanyu kavuzwa mu Burundi nimba atari kwikunda nimugerageze mu supporting kuko natwebwe hariho experience nyinshi mu Burundi hari talent nyinshi ibintu byo kwikunda mu bireke dushigikirane turondere ama views hamwe turondere business dukorere business hamwe umuririmbyi azoshira indirimbo kuri YouTube aronke ni miliyoni 3 bibaza ko ari umunyarwanda wahafise izo ama views cyangwa n'umurundi wahafise ariko iyi population mu Rwanda niyo mu Burundi tushize hamwe ko tuvuga ururimi rumwe usanga bikora ikintu kinini cyane rero nibaza yuko hari abo twavyumvise kumwe nubwo udashobora kukonvenka abantu bose ngo bishobore ariko nibaza ko ibintu ari slow by slow yaman nam umaze kugira media twa mu Rwanda ariko uca kumenya hanini bakwakiriye gute bobo abamesha mako mu Rwanda nta kagwana wagize nabo kuko uvuye ngaho ugenda kugira media twa mu Rwanda tuza kwanza kugira navuga yuko umuntu akaguserukira canke ufise ngene ushikaye byagendeye gute nta kagorane na kamwe nagize kandi nta numwe yanserukira narishikiraho benshi turavugana benshi turazinanye kandi baratahura umuziki carico baratahura challenge hip hop carico nta kibazo na kimwe vraiment baratahura ivyo naririmbye birabaho kuko nabo barabikora entre yabo
je gusa icyo nitandukanije ko nuko na disinze abo tutabana mu gihugu ariko bijya birasanzwe sana kuko birazwi au niveau mondial ko hip hop ari kwimeze tu kudisinga umuntu biri permis urashobora no kumubwira yuko uyu ari umupeti kuri wewe kandi uzi neza mu mutima wawe ko gusumba biri permis naco bitwaye rero barantahuye gose nta kibazo na kimwe nigeze ngira nta muntu numwe nigeze ndondera ngo yanke kumpa interview hariho nabashoboye kumenya ko ari yo ndi bakandondera navyo byaranteye intege ya kuko kuva ndayisora sinari bwaje urumva bari bakeneye kumenya vyinshi kuri yo icatumye ndayikora ya intumbero nari mfise La difference wakoreye mu Rwanda nta ndirimbo waje ukora wenyewe tugize amakola bakoreye mu Rwanda ya irahari nakoze hamwe niyo nakoze na Tom Close hamwe n'iyindi nakoze collabo y'umurapero w'umunyarwanda yitwa Mukadafu hamwe n'undi yitwa Ozbi n'umutanzania arafise amakolabo na Barikiba arafise amakolabo na Basaida Karori n'abandi ya iyo rero byari nari nasubiye twaragize shooting ya video nibaza ko mu minsi mike izosohoka bakayibona urumva ni collabo y'abantu batatu Burundi Rwanda Tanzania yaman Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV. Twagiye tukubona Bface on the floor numwe bita Dogo numwe bita amazina atandukanye wumvise Dogo wumvike je nakubwiye ko abantu b'abadogo ari nka bamwe bwe bagufi gutyo umuntu arera na je nashaka kwitwa Dogo ariko jendi mukufi mukora ko mvibushe ndakwije inyama zo zirakwiye ndagushira umugani umugani mu kirundi ngo ubugufi bw'igishitsi nibwo bwatumye bagitekesha umusururu rero ubwo bugufi bwanyu bazotuma babakaranga kubera ko muvuga ama contraire gusa yaman mugi iryo zina Dogo no kwikurishira ko jewe iryo zina giswe wewe mugihe wumvise ko yitwa Dogo bakwise Dogo we ku bwawe vyitwa uvyakira gute umuntu wese arafise droit yo kunyitwa ashaka kandi sishobora kumuhaririza kuko arafise droit yo gukora icyo ashaka yemen Bface iri mazina ufise nk'ama nickname nandi mazina bakwita atandukanye iryo ryo ryaje ngo amuna kwamagara sishobora kugemera kuko atari ryo wanje wowe ufise droit yo kuri mpamagara ariko sifise droit yo kugemera ntafise droit yo kugemera gusa nsanzwe nzi neza yuko abantu benshi ndabita badogo meme n'abakobwa n'abahungu wa general bose ndabita badogo bisiwe ko urgiswa atakibazo wewe ntaco bintware Bface abajijwe ati message aka kuronka ya Fabilove aka kwironka ryari kenshi iyo turi mu kiganiro ciwanje sinkunda umuntu azana amakuru y'undi muntu ivyo bintu ni bibi cyane kubera ko turiko tuvuga Badman music uri kubaza ibyo abandi koma turiko tuyaga ivyo wanje uri kumbaza ibyo abandi gute tuvugana umuziki wanje jande tuvyikawushe man tuvika ushobora ko mabibona guys mande muga subscribe bwa turabakunda cyane Bface gako umuziki wawe kandi urakoze amakuru abe mu Rwanda mugabo twari tusanzwe tuzi ko ufite indirimbo zo ngaha mu Burundi ubwe ufite indirimbo nyinshi ziri mu kabati zibitse tukwitege ryari indirimbo shasha muri ku 11 ndarekura indirimbo iryoshye cyane nziza kandi abantu bayitege kandi ndazi bazoryoherwa ya iko bien sana ama iyo ndirimbo yazuza n'amasanamu cezuza uko nyene ishobora kuzana amasanamu canke nkabanza kurekura audio yonyene hama amasanamu agakurikira after Anchega amakuru yo mu Burundi naco bimeze gute Bface arafise projet usa yuko club zo nga mu Burundi na nkeye canke ubavuga ati kwandi je nyine ubundi je nyine complètement oya munagirwa n'ubundi collabo z'abandi zirafasha gukorana n'abandi birerekana ubumwe ya ivyo byose ni bon gusa byose biba ku mwanya wabyo tu ushobora kubikorera rimwe ngo bikunde kubera amabanga abiri n'abangikana ama indirimbo yawe wakoze uri kumwe na Darasa muri kumwe na Karijo ntigeze isohoka ngo muri TMG Rebecca Music Hub mugabo ubonye gushika sana twabona ivyaha bimeze gute zarahebwe complètement indirimbo zose warafise muri TMG zose zagumyeho cyane bimeze gute jizo nari mfise zose zarasohotse kiretse iyo yonyene iyo nayo urumva ni kibazo cyo kubaza TMG kubera ko tukiyirimo General Rijo urumva ndamaze kwisigura inshuro nyinshi twarayikoze nawe yaraje ngaha muri conference de presse yarabivuze no kuri stage arabivuga twanapanze no kuyiperforming ariko acara bihindura mu nyuma aravuga ntidushobora guperforming indirimbo itarasohoka kandi kuri contre tuba twaravuganye yuko itegerezwa gusohokana n'amasanamu ayo masanamu nayo akaba asaba amahera menshi cyane
rero management ikaba itari prêt kuyariha hama bice biteba nkuko nico gituma itigeze isohoka urumva ico sikibazo cya twebwe kubera ko si twebwe tubikurikirana yama bivuze cyo mu byo twari twifuza na twebwe twarifuza ko yosohoka ko yari ifise aho tugeza kandi yari inameze neza ari ryo cyane akoze mu producer community touch na aba iri kwambara sana kabisa wambana bifese ndagushimiye cyane ko watwigoreye ukaduha kano kanya ndabashimiye nanje nongera shimira Bujumbura TV ibandanye dushikira kubera ko dukeneye TV nkizi nyinshi zo za online biba bikenewe cyane kuko utumvikanye kuri radio arashobora gucana hano n'abantu bo hanze bakamukurikirana ivyo byose ni byiza kubera ko support umuziki wacu keneye support nini kugira ngo utere imbere abandi batumenye Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV.